wifuza kugira amagara meza? Ahowa, nibyo nifuza. Nyagira umviriza ikiganiro tubungabunga amagara yacu, mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'isamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha. Yo, urambari, reka nanje ntugabire. Ndabahaye mwaramutse nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bica ku samirizi Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha isamiranira ku murongo wa FM 94.3 mu kiya Rusizi 107.8 mu gihugu hagati no ku rubuga rwa Facebook no kuri YouTube ndetse no kuri website akaburungu Radio Voix d'Espoir akaburungu org. Nkaba rero mbahaye ikaze mu kiganiro tubungabunge amagara yacu kuri micro muri kumwe na Dina Kwizera. Mu kiganiro cy'uno munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ngwara ya asthme, imwe mu ngwara zitandukira ariko zibangamiye amagara y'abantu. Reka rero tudatevye duhe kaze muganga muri kino kiganiro kugira ngo agire vyinshi atuyagiye kuri iyo ngwara. Mwaramutse cyane muganga, mushobora kwidondora abariko baradukurikirana? Ndabara kujeje nitwa Dr. François Ndikumenayo, nkaba umuganga akorera kuri Rivuriro nsanze ko yitwa la Clinique du Bien-être mu Kigobe. Hanyuma nkongera nk'abandi umuganga yanonosoye cyane ivyerekeye ingwara zo guhema nabi, haba ku bana cyangwa ku bakuze, nkataho nkavyigisha muri Université y'u Burundi aho nkora nk'office grade ya professeur associé. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro. Mwamaze kumva ko turi kumwe na muganga François Ndikumenayo akorera ku bitaro du Bien-être mu Kigobe, kaba yanonosoye ingwara zo guhema nabi haba ku bana hamwe n'abakuze. Nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezina, mbega asthma niki? Asthma ni ingwara imwe mu ngwara nyinshi zitandukira kandi iri mu mugwi w'ingwara nyinshi zica abantu benshi mu isi, zishika ku rugero rwinshi. Hanyuma rero zibonekera ku bana, ku bakuze, no kuvuga ku myaka yose umuntu arashobora kugwara asthma. Ego, murakoze cyane. Asthma ibimenyetso vyayo none vyoba ari ibihe kugira ngo uriko aradukurikirana ashobore kumenya ati bwa bundi nanje ndumva yuko ngwaye ingwara ya asthma? Iyo ngwara rero ni ingwara ibonekera ku guhema nabi. Umuntu arumva buri mpwemo, akumva impwemo z'ubukene zirengana mu mahaha ariko arahemuka, no kuvuga arumva akajwi, arumva umwironge. Hanyuma rero ko vyugara cyane niko aheza akazaracika n'intege kandi agatagakorora. Egome, hanyuma rero iyo asthme ni ingwara mu isanzwe ivugwa umuntu akaba atagira amakrize akoresheje imiti. Ubwa mbere ho hashitsi iwacu ikintu ca mbere tuteza kumukorera no kumenya ubwo rugero koko rwaye asthme. Hanyuma umaze kumenya ko rwaye asthme akamenya ati iyo crise ya asthme ifise amakara yahe. Hanyuma umaze kumenya amakara yayo ukamenya kuri urugero ageze ko akeneye umuti uyu canke uyu, ku rugero rw'uyuhe, no kuvuga dozi zihe. Hanyuma ukaca umufasha akava muri crise. Kuva muri crise rero simbizi utegeza gufata indwi, ukwezi. Kuva muri crise ni mu isaha nyene uwo mugwayi monaniye yategeza ko avuye muri crise n'amaburira amasahane wenyene ateba kweza hema neza. Igihe rero bitagenze uko, no kuvuga no kubandanya rondera imvo n'imvano zotuma umugwayi adahema neza, kuko ibituma abantu bahema nabi ni vyinshi. No kuvuga rero naho yoba yahewe umuti umufashije utegeza kumenya ati uwo muntu iyo asthma agwara ifise amakarangani kidufashe mu gihe amaze yigwaye, urugero amakrize azaragarukako. Hanyuma rero umaze gutandukanya izo ngero ucumenya umuti azofata igihe kirekire uwo ari wo. Iyo miti rero yose mu bisanzwe ifatwa biciye mu guhemuka. Muri iyo nzira yo guhemuka bibwiye twita amapome, bituma umuntu umuti ugenda buno na buno ahagwaye naho hari mu mahaha, ukaca uhashika ugaca uhavura. Igihe rero umuti atawufashe muri izo nzira, no kuvuga arawumira canke bakamutera mu rushinge, ico gihe rero umuti mbere yo gushikira amahaha agwaye rubanza guca mu maraso hose, mu mubiri hose. Hanyuma muri urwo rugendo ugira hariho ibintu bimwe bihindagurika, hashoboka no kuvyononekara. Akaba ico gituma abahinga bashimye yuko inzira nziza yuko kuvura umuntu afise asthme ari ukumuha umuti ahemuka, uva aho bitswe ugashika ukajana imihora y'impwemu ugashika aho ahagwaye, hanyuma ukahavura utabanje guca mu maraso. Mbega ko bantu bakoresha pomo, nkuko mwamaze kutubwira ko hari abantu bakoresha pomo, ubwo ntibishoboka ko bashobora kuba bafise ubwoba? Abo bantu bakoresha pomo ni gute mubahumuriza gute abo bantu
bashobora kuba bageze ku rugero rwo gukoresha ipompo bagwaye asima. Hanyuma rero ngaho kuri ico nivyo abantu benshi barawukoresha muri iyo nzira. Hanyuma hari n'ababutinya, ubwa mbere ho ababutinya no bahumuriza nta ngorane yuko ngo wakoresheje ipompe ngo ari kibazo bicose bitera ngo nukoresheje ipompe. Haba namba ahubwo iyo pompe nimba ufise asima kayikoresha neza nizogufasha. Vyongeye rero ikindi nuko mu gukoresha ipompe burya biragoye gutuma umuntu afata umuti akanjiza mu mahaha inzira zagenewe kwinjiramo impwemo. Nico gituma rero igihe cyose umurwayi ariko agira atangura gufata uwo muti ari rya mbere utegeza kumwigisha ukwene awufata neza ugashika mu mahaha. Hanyuma igihe cyose musuye kubonana ugasuzuma koko uwo n'umuvuzi niko ndavuga, ugasuzuma koko ko uwo muti awukoresheje ushika mu mahaha utamuba ko imfa gusa, kuko birashobora gushika yuko umuntu adakira amakrize ya asime kubera ko nafise umuti umupfa ko kuko ntushikaho wategezwa kuvura kubera ubwo buhinga bwo kukwega ngo ushike mu mahaha butegezwa kwigishwa neza. Hanyuma hari abashobora kurinjiza bakoresheje atakindi kintu bakoresheje, hari n'abandi rero bibananira bagashategeza gukora ico twita chambre d'inhalation, nakuma gafasha kugira ngo umuti uvuye muri kajya kabombone burimwo uce uronka uruhukira imbere yuko ukwega uje mu mahaha utabanje gutuma. Rero dushira imbere cyane yuko mbere hashigwa imbere cyane yuko umuti winjira mu mahaha biciye mu byo guhemuka, nuko izindi nzira zijana n'ivyo twita ivyuririzi twita mu gifaransa ama effets secondaires. Muganga, dufatiye kuri iyo miti isanzwe muhereza abantu bafise iyo ngwara ya asthme, mbega ntishobora kugira izindi ngaruka? Iyo miti irashobora kugira ama effets secondaires menshi igihe ifatwa ku buryo bwo gucisha mu kanwa kumira cyangwa gucisha mu rushinge, naho yo bifasha sinzina nziza yo gushira imbere. Rero ngwayi yafashe imituko akayifata koko afise asthme yateza gukira, no kuvuga yateza kuva muri crise agahema neza akamara igihe ahema neza. Twemeza kandi yuko ashobora gusubira mu yindi crise, mugabo ategezwa kumenya nawe igihe asuye muri crise ukweneza akabikora, simba kabanze kuja kwa muganga, ashobora kwivura wenyene. Hanyuma cyane ko crise itateguza ishobora gufata igihe cyari cyo cyose. Kuba dusamiye hafi turi mu kiganiro tubungabunge amagara yacu, kuri mikro ni Dina Kwizera, tuko turaganira ku ngwara ya asthme. Twa turi kumwe na muganga François ndi kumwe nayo akorera ibitaro du bien-être mu Kigobe, akaba yanonosoye ingwara zo guhema nabi ku bana hamwe no kubakuze. None ga muganga, mu gihe uwo muntu yoba yavuwe mugabo akaguma hema nabi, umuganga acamufasha iki? Nubuhe buryo mukoresha kugira ngo umuntu akunze kugira amakrize ntabandanye yisubiriza? Ku bantu rero bazagira amakrize yisubiriza, hari uburyo dukoresha kugira ngo zireke kuguma zisubiriza bivanye n'umuti abafata cyangwa bivanye n'ibindi bitishobora guhinduka mu bere yiwe. Tuvuga ari muri tabi yategeza kurihagarika, kuko nibyo tari byo mutuma agira amakrize, ari hagaritse amakrize aragabanuka. Hari umuntu akora ibindi bituma havamo ibintu vyokera nk'ivyo twita moisissure, habivuyemo areza gasura kagira amakrize makashoboka. Ico rero ni cigwa tugira ku mugwayi wari umwe wese ku ruhara rwiwe kugira tubone imvo n'imvano igituma umugwayi ameze uko atameze nk'ujya wundi. Ntibotangara rero babonye nk'umugwayi yahora afata imiti yasuma maze nk'imyaka n'imyaka ayifata, hanyuma kazomva tuno munsi reka ndaguhindure turabe tugerageza ahandi, hanyuma ukasanga arakize ariko vyari vyaranse ahandi. No kuvuga rero ico ni ikintu gikomeye cyane cyane igihe umuntu aba ari umuntu amaze igihe kinini ahema nabi, imiti yose yaragerageje vyaranse, nkabasigaye ko umuntu acicarira akaraba ko ico gisa na asthme atuba ari iyindi ngwara imutuma ahema nabi. Mbeko ko umuntu ashobora kubona ati no ngwara turayimenyereye, ugasanga bariko barahanahana imiti batasimbiye kwa muganga, abantu nk'abo mubafasha iki, mubahanura iki? Ego, ijambo asthme ni ijambo ryagiye mu mvugo z'abarundi, ku buryo umenga biroroshe kumenya ubugwayi asthme n'ubutagwaye asthme, ku buryo usanga umuntu yumvise undi hanyuma nayo impande bacamara ati iyo ni asthme hewe. Hanyuma uwo muntu akashobora guca asimbira nko kuri farumasi akabati ngo hagati ka asthme, hanyuma akamuha ico bita agati ka asthme, hanyuma ukasanga nta nivyo kwigora ngo aje kwa muganga aciyama muri ivyo imisi yose. Ivyo birashika ntitwobideha. Hanyuma ni nk'uko nyene bamaze kumara iryo jambo rya asthme umuntu acarigendera,
ahagiye hose yumvise yahemwe nabi yagiye muri consultation aha canke hariya akashika avuga je ni asthme ingwa ya asthme je kwivuza asthme mugabo iyo umuganga ataciye afata umwanya wo kugira kumwumviriza ngo amenye ko ari asthme bica bibaye ingorane ko afatiye ku vy'umugwayi yamwariye gusa ntabanje kurinjora neza ngo atohoze neza ngo yumve koko ibimenyetso bise ko ari vya asthme. Nakahe kamo mutera abariko baradukurikirana muri kino kiganiro na cane cane umugwayi afise ingwara ya asthme? Ico nohanura abene gihugu nuko nivyo asthme mu ngwara ngendanwa chronique ariko ni ingwara ubuhinga buriho ubu bukwiye kugira ngo abagwayi bareke kwicwa na makriza ya asthme kandi bareke no kumugazwa na asthme. Ni zihe ngorane ahanini umugwayi wa asthma ahura nazo? Burya uguhema nabi n'ubumuga umuntu agira ariko abandi batabona. Bazobona umuntu adakerebutse aguma yicaye ntibamenye yuko ari ukatagira isufra atafise impwemu zikwiye. Biroshe kubona ko umuntu amugaye igihe afise ukuboko canke ukuguru kutameze neza, mugaye igihe abura impwemu biragoye ko abantu bamutegera ngo babone ko yamugajwe no kudahema neza. Iyo rero ni ingwara imwe ituma abantu badahema neza, mugaye hariho n'izindi hari abarwaye ibituntu, hari abarwaye izindi zitandukanye, hari abafise amakansere n'ibindi vy'amahaha bituma umuntu ataronka impwemu. Rero nohumuriza abene gihugu ndabamenyesha yuko asthme ni ingwara ivurwa hanyuma umuntu akayibana akabaho neza ameze neza ashobora kuba afise imiti canke arindiye ko izo krizi indi krizi zogaruka itevye canke inyarutse mugakamyo ko naca bikora wenyene kandi akabikora neza ntibimuze kubaho neza ntibimuze gukora imirimo yo amisi yose. Akanya kategekanirijwe ikiganiro kakaba gasa nakarangiriye ngaha kadushimire muganga François Ndikumwe nayo asanzwe akorera ku bitaro du bien-être biri mu Kigobe akaba asanzwe yanonosoye ingwara zo guhema nabi ku bana hamwe n'abakuze. Tumushimire cyane vy'umwihariko twongere kandi dushimire namwe bwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ku ngwara ya asthme. Tubasezere tubifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku Nsamirizi Voix d'Espoir. Jules Remesha adena kwizera nari kumwe namwe mu kino kiganiro nkaba ndabashimiye nongera ndabakengurukira naho utaha mugire ibihe vyiza. Muhejeje gukurikirana ikiganiro tubungabunga amagara yacu mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'Insamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha. Tubungabunga amagara yacu kugira ngo tubeho neza naho utaha.